sabe umukozi w'Imana Eliya ashike hano afashe gusoma mu gitabo cya Yesaya igice cyaho cya 40 umurongo wa 27 kugeza 31 aca asoma muri Yesaya 41 umurongo wa 10 yonyine. Yesaya 40 kugeza 31 na Yesaya 41 umurongo wa 10 yonyine. Tubasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 27 haranditswe ngo ni iki gituma uvuga yewe Yakobo ukiganyira yewe Isirayeli uti inzira yanje yigishwa Uhoraho kandi uti ibyanje Imana yanje iravyirengagiza ntiwari bwabimenye nturavyumva. Uhoraho ni Imana ihoraho umuremyi w'impera z'isi ntagende gukirwa ntaho aruha ubwenge bwiwe ntibuseragurika niwe ahikomezi abadendebukiwe kandi utagira intege amwongera w'ikomezi. Imisore yona dendebukirwa ikaruha n'imisore y'ibikangara yokwicako igatemba ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkombe zisha badugisha amabanki kuguma biruke ibarwe bagende ibadendebukirwe. Amen. Yesaya 41 umurongo wa 10 haranditswe ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebure kuko ni Imana yawe nzogukomeza nzogutabara mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo k'ukugororoka kwanje. Amen. Nyiricyubahiro Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kuba mugoroba mwiza waduteye iteka ridasanzwe ukaduha kuba mu mureti w'izina ryawe kugira ngo twumve ijambo ryawe watumanye umukozi wawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana tubisengere kugira ngo umure amaso yacu yihweze ukuruguture amatwi yacu yumve ay'umubiri n'ay'ubwenge uduhe ubwenge ubw'iwawe mw'ijuru kugira ngo dutahure ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni bwenge natwe Mwami tuve tugire aho tuvuye n'aho dushitse. Turamusengeye umukozi wawe nta majambo yiwe dukeneye ariko turakeneye amajambo yawe muri we mu izina rya Yesu Kristo. Mwami umukoresheje ubuhizi Mwami kuri uwo mugoroba umukoresheje ubuhizi kugira ngo amajambo yawe agira aho dukuye n'ahadushikanye. Turasanga ibikorwa byose byubatswe n'abadayimoni igitakubako cyose turagitsindishije mu izina rya Isoko Leti. Mwami wacu mwiza turakwinginze utwiyereke uciye umukozi wawe tubisabye ngo bibe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Natwe tunezerewe kuri uyu mugoroba kugana namwe. Hari haciye iminsi itari mike tutari kumwe. Urabizi ko nahoze nkorera hano ariko ubu ndi Mucarama n'ahari hafi hameze nka kure kuko tutubonana. Ndabona abantu benshi naribumbuye ariko nuko ndaza kuronka umwanya ngo tugumbirane ariko ntaco bitwaye. Yesu ashimwe. Uno munsi rero umunsi mwiza kandi umunsi mukuru, umunsi wateguwe, umunsi washizwemo n'uburyo urumva ko ari umunsi udasanzwe. Yesu ashimwe. Igihe mwari no muritegura Imana yababiravye nacitegura kugira ngo nimbaza kwigendera ibakire neza kuko uno munsi twaje mu rugo rw'umugabo. Iyo tugiye mu manza
ntiyemera, aravuga ngo nimwicare murye munywe, abashaka kurara barare, uwumva adahaze yiyongere kuko kwa Mutama ibintu birahari. Yesu ashimwe. Rero igihe mwategura kuza muri urugo rw'Imana, Imana yarabimenye ikiritegura. None rero iriko irakubwira ngo icara uravye urye unywe wuzure kwemera uhabwe ijambo ry'Imana kuko hari igikorwa kwa Mutama wo mw'ijuru. Haleluya. Ijambo ryacu twiga rivuga kwitega Uhoraho. Ushobora kuba uri hano witeze ibindi bintu, ariko njyewe ndakuzaniye ijambo rivuga ibijyanye no kwitega Uhoraho. Twarabonye abantu baza mu rusengero biteze ibindi bintu, bamwe bakabironka, abandi ntibabironke, abatabironse bakaca bava mu ishengero rya Afurikamu bakaja mu rindi, hamwe bakabironka ahandi bakabibura. Yesu ashimwe. Haleluya. Hariho umuntu umwe yari ari mu ishengero, hanyuma ahezanya abapasitori, yari azi ko azoba arimo kuko yari amaze iminsi kandi yari azi ubwenge, hanyuma ntibamushiraho. Inyuma y'iminsi ibiri yari yavuye muri Afurikamu. Haleluya. Kuko yari yiteze ubupasitori kandi yumva neza ko ashobora kukuronka, hanyuma acaramubura, acaragenda n'ubusinzi yageze. Haleluya. None wewe uri hano witeze iki? Abiteze Uhoraho nibo bafise umugisha kuri uyu mugoroba. Hari uwundi mukobwa yari mu rusengero yiteze umuhungu yakunda, hanyuma uwo muhungu yaramukunda gusa nka mwene data. Yiga kaminuza, yakesha amafaranga yo mw'ishure, uwo musore kuko yakora akamuterera, amubwiye ingorane afise agaca amurihira. Mugabo ivyo gutwarana bitarimo ayo masezerano atayibazitaniye. Haleluya. Uwo yari mu rusengero mugabo yiteze uwo muhungu ko azomurongora, hanyuma igihe kiragera uwo muhungu ashika uwundi mukobwa aca ararongora. Arongoye uwo mukobwa acaja kwitwara kwa pasitori. Nyakubahwa pasitori, uyu muhungu naho bamushingiye yari umugabo wanje. Pasitori aramubaza ati hari igihe yigeze kuvugana ko muzotwara? Atoya mugabo narabibona je nari ntibivuga umugabo wanje. Hanyuma pasitori aramufasha urubanza rw'umuntu ati nihangane wawe nawe azoboneka. Uwo mukobwa yatera ikorasi neza, yarazi kuririmba indirimbo z'igifaransa, iz'icyongereza, iz'igiswahili, zose yarashobora kuririmba. Ariko uwo muhungu arongoye uwo mukobwa aca arasohoka urusengero. Uwo yari mu rusengero ariko yiteze iki? Yiteze umugabo. Haleluya. Tuganira ku jambo rivuga kwitega Uhoraho, kandi namwe muri dufise uburyo bwigisha niba wumva uri kurumva. Niba uri hano witega Uhoraho, ntiwitege ipasitori, ntiwitege ikigega, ntiwitege ikintu cy'urusengero, ariko witege Uhoraho. Kandi Uhoraho hano ni Mutama mwiza, akunda abantu bamwitega kandi agasohoka akabiyereka. Imana yacu ishimwe. Umunsi kuri mugoroba akabiyereka niba kuri ariyo baje kuraba, atayimirandevu yakuzanye hano, waragiye kukwiyereka muri iyi minota biciye mu ijambo ryiwe. Yesu ashimwe. Hariho umuntu witwa Yakobo muri Bibiliya, hanyuma Yakobo niwe Isirayeli. Hanyuma muri icyo gihe Imana yari yabaretse, barakubitika, igihugu cyose kibatera kikabaresha, kikabajyana kubakoresha ibyo bishaka. Hanyuma baracika intege, baravuga ngo Imana yaraduhebye kandi twari Imana, none ubu yaraduhebye, n'ibyo dusenga ntibyumva, inzira zacu ntizimenya, none bizogenda gute? Ariko ijambo ry'Imana riciye muri uyu mukozi Yesaya riraza riramubwira ati yewe Yakobo, yewe Isirayeli,
Isirayeli kubera kuvuga ngo Imana yaraguhebye ukavuga mu nzira zawe Imana ntizibona. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo Mana ni Imana ifise ubwenge budaserangurika. Haleluya. Ushobora kuba warinze uzi ibintu byinshi urazi ko abantu biga byose. Haleluya. Jewe umuntu umwe yambwiye ngo twebwe muri kaminuza twize byose, ngo jewe yarinze ibintu biranga umuntu. Ubu jewe ndabonavye ndashobora kumenya ivyo wiyumvira, nkamenya ko ushavuye naho wowe turatwenga. Haleluya. Haleluya. Amen. Aramubwira ati jewe rero uko meze ndashobora kunyihenda, ndashobora kubona ku maso ntanezerewe ariko ku mutima nezerewe. Haleluya. Urumva ko muri kaminuza mwiga ibintu byinshi kugeza naho urashobora kumenya ivyo umuntu yiyumvira kandi atazi, ariko Imana twiteze ubwenge bwayo buserangurika. Haleluya. Dushobora kwiga kumenya Imana ivyo yiyumvira, dushobora kwiga kumenya imigambi y'Imana, naho bamwe bakiza turahishurirwa itwereka agace gusa itwereka byose. Haleluya. Iyo Mana iserangurika ifise ubwenge burenze ubw'abana b'abantu. Bibiliya iramubwira Yakobo ntiyigeze iguta, ntiyigeze iguheba, ibyo uriko uracamo byose irabibona. Haleluya. Sindiko ndavugana na Yakobo ngo hariya mu Bwisirayeli, ariko ndiko ndavugana na Yakobo na Yozefu, wewe uri hano ugize iminsi usenga hanyuma ukamenya ijuru rirugaye, ibyo usengera ubone n'inzozi z'ibyo wasengeye, ukigumira ngaho hanyuma ukavuga uti Imana yambeze yangaye. Haleluya. Amen. Nanjye ndafise umutwaro nigeze gusengera, ndasenga ndabura inyishu, ndasubira ndasenga ndabura inyishu, ubu naraheze kumusengera. Haleluya. Naraheze ndazosubira. Imana niyo bishaka izobishaka, niwashaka gusa kandi uzoze ndakubwira ivyo bintu urasengera ivyo arivyo. Haleluya. Uno munsi rero ushobora kuba uri hano hari ikintu ugize iminsi usengera, ariko ukabona Imana nta na kimwe ivuga, nta na kimwe ikora, iraboneka gusa, kandi ukabona gusenga wejejwe, ugana Imana ikihorera ntikikwishura. Ni ibihuye n'ivy'Abisirayeli barimo, Imana yaje iravuga ati jewe ndi Imana, ubwenge bwanje ntibuserangurika, ni jewe n'inkomezi, abagenderukiwe, ni jewe ngira neza abayiteze, ariko ubwenge bwanje ntibuserangurika. Haleluya. Uno munsi kuri uyu mugoroba niba muteze uhoraho, ibijambo nyene n'inyishu, ico kintu bari kugize iminsi usengera ata akamenyetso ubona, ubu nyene kuri uyu mugoroba ugiye kuronka inyishu. Turarondera amajambo muri Bibiliya hakaba benshi, ariko Imana igateba ikazana ijambo rimwe rikwiranye n'abantu bazoba baraho kuno munsi. Uno munsi rero muri mwebwe hariho abantu bamaze iminsi basenga, ijuru rikamera nk'aho umengo rirugaye, abandi bakobwa bakarongorwa, urabona hano nk'aho amarira yaje menshi. N'ubu muri aya mezi akurikirana barabonye arahari menshi, ariko hariho ubundi atakukura gusa kandi ari hano. Haleluya. Abantu bagasoroma reputation akibwira ati none rero bizogenda gute? Yasenga ntiyerekwe, yasenga ntiyumve nawe y'amahoro, ariko uyu munsi bakuzanira inkuru nziza. Niba abana bigeze ubwenge bwawe buziramuka, nawe ikora mu gihe cyayo kigeze kandi igakora icyo ishaka mu gihe cyayo. Igihe cyayo rero ni iki? Izina rya Yesu Kristo. Yakobo rero ijambo riraza riramubwira ati iyi Mana ntigererukirwa, ntiyigera muri ngomezi, ntiyigera muri ibigenza. Abasore bokwiruka bakica bagaterwa, kandi n'abasore b'ibikamba, abasore b'ubugaye
ikirundi cy'uyu munsi barashobora kwiruka bakananirwa babana bakunda kwikoresha. Haleluya, haleluya. Bajya barashobora kwica ngo bagatemba bakabona, ariko Imana yo yamara inkomezi ibihe byose. Iyo rero mutandende gukirwa kandi biruhe niyo ishobora kugurishwa muri uyu munsi naho yabimaze iminsi yose. Haleluya, haleluya. Jewe Imana igiye neza barashika kugira abana tubana ntibagoroze aho tubohoreye abapfuye. Ubu tuvuye ku Mana dusize tumuhanze. Haleluya. Ariko abayobozi b'imigisha y'abantu sinzi ko abayobozi sinzi ko ubuyobozi bw'Imana ukarondera ukabura, ariko abandi bakarondera bakaronka. Iyo rero rwose igihugu kibabuze kugira ngo yapfuye. Haleluya. Iyi Mana rero itandende gukirwa itaruha, niyo igiye kugirira neza kuri uyu munsi mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo abasore bokwiruka bakananirwa, ariko abiteze guhoraho niba muteze guhoraho atakintu kibigeze. Haleluya. Abiteze guhoraho bazokwiruka ntibazoroha, bazokwiruka amahoro y'ihukuma ntibazoroha. Haleluya. Urumva abandi bavuze ubwarimu, ubugenda, ubupasiteri, abagabo, amafaranga baca baruha bagaca biruka bagaca kurondera ahandi, ariko abiteze guhoraho bazokwiruka amababa ntibazoroha. Haleluya. Dawudi nawe yavuze ngo nari umusore ngo ndashaje sinigeze mbona Imana ireka abantu bayo. Naje kuva muri 84 mfise imyaka 16 cyangwa ukizwa n'abayaga akabutura n'agahungu karekare kugeza uyu munsi mu 2025 sinigera mbona Imana ireka agacika kandi sinabona. Haleluya. Abo twabatirijwe rero barushe bamwe basubira kunywa inzoga baca barapfa barahera kuko ubuzima gihari, ariko jewe gacika kandi sinabona. Haleluya. Imana yacu nishimwe kandi ndacyari muri Afrika. Haleluya. Niba waragiye ukagaruka cyangwa ukunda kuzunguruka mu mashengero, jewe warakirijwe n'urunyoro. Haleluya. Kuko igihe nakizwa sinari nzi ko noba n'umuririmbyi, nari umuntu w'inyuma ntazi ko noshobora guhagarara imbere y'abantu, ariko kubwo kuguma niruka, kubwo kugumana umwete wo mu vy'Imana, uno munsi nabaho ngeze niheza. Haleluya, haleluya. Ubona ko nayoye amazi kugira ngo n'inyuma woye aya mazi yakandi twazigeza twikiwe. Haleluya. Niwari uhoraho uzoya, ariko utari uhoraho uzokunywa amazi y'imiziba kuzigama cyane. Haleluya. Mbere abantu barayamaze kuyongera n'ayandi kuko ikibazo cy'abayandi. Haleluya. Abizwi uhoraho bazokwiruka ntibazigera baruha, ariko abaje mu rusengero bataje kwinjira uhoraho bazokwica ko batembe. Uzomuhiga aho wamubonye umubure, naho yoba umusavuga mu ndimi, naho yoba aririmba cane, niba yaratari uhoraho inyuma y'imyaka 10 azoba akiririmba azoba yarazimye, ariko wewe uzi uhoraho uzorukisha amababa y'ihukuma, uzoririmba kugeza no mu zabukuru, uzorukiririmba, uzorukivuga Yesu, kuko abizi uhoraho bazokwama biyimura ku ngabo zishasha. Haleluya. Uno munsi ni umunsi wo kwiyimura mu ngabo zishasha. Uno munsi ni umunsi wo gukomera muri Yesu.
uno munsi ni umunsi wo kugenda neza no gutaha ugenda neza. Ibintu byose biri ku isi birasaza, inkomezi zazo zikarangira. Haleluya. Jewe naciye ubwenge ari umugambi witwa Emery mu Rwanda, wari umugambi ukomeye. Yaje n'umugabo yavuga cyane kera hariya mu misozi wacu kuvuye saa tanu umukarabe w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko kuko ivyo bitari bishinzwe guhoraho, abo bose nta n'umwe agihari, n'uwo mugambi warafuswe. Ariko twebwe abizi igihoraho tuzokwiruka ntituzorya. Haleluya. Aho bavuga ahandi kugira ngo utahure n'ibitabo wewe. Ibyo byose ubona bidashinzwe muri Yesu bizoshinguka, ntibizosubira kuvuga ukundi. Ariko abizi igihoraho bazova bariyumva mu ngomezi nshasha, bazokwiruka ntibazoroha, bazoririmba ntibazosara, bazovuga ijambo ry'Imana ntibazorambirwa, kuko hari kumwe nabo imyaka yose azova basiga amavuta. Haleluya. Ushobora rero kuba uri hano usenga iminsi yose, ariko icyo usengera ku mirongo. Haleluya. Jewe navuze ngo imbere y'uko tuja mu ijuru, Imana izobanza kuduhezanira kugira ngo tuzoshike mu ijuru twuzuye amarira y'imyidodombo, twarakeneye ngaha muri iyi si abantu batugaragaza gati, abo dupangira baducira amatara n'amazi batwumviriza amaso. Imbere y'uko tuja mu ijuru, Imana izobanza kuduha amatara yacu. Haleluya. Abafite bapanze bakoze amaboko. Natewe n'abantu b'abasinzira mu ijuru n'abayobozi b'iwacu. Haleluya. Kuko Imana musenga Imana itagende gutya. Ubwenge bwawe buseragurika kandi n'uko ibigenza. Rero ushitse mu ijuru gipanze, no amashika yose ivyuya afise amayashu y'umupagani, gashika mu ijuru riko nidoga, umengo nibyo hamaze kunyishuza kumate bakuzwa. Rero kugira ngo ninashika mu ijuru izimano z'Imana zozifate neza, Imana izobanza kumeza ikigaga. Haleluya. Nawe Imana izobanza kumeza ikigaga kugira ngo nitwashika mu ijuru tuzobe mu bwiza tuja burundu. Haleluya. Abizigiye uhoraho, abiteze uhoraho bazova biyumva mu ngomezi nshasha, kuko bazokwiruka ntibabure, bazorumisha amabara y'uruvuma. Haleluya. Kuri umurongo wa 10 mu gice cya 41 Bibiliya ivuga ngo ntutinye, ntugire ubwoba, kuko Imana ntutinye, ntugire ubwoba, kuko nzokurongora nkamufatisha ukuboko kwanje kw'iburyo kugira ngo ntugire ingorane. Haleluya. Ushobora kuba uri hano rero waba ufise ubwoba n'ivyo bintu uriko urasengera, ariko ukabona Imana itakwishura. Ariko nagereka kubwire ngo Imana mukorera, Imana gusenga igiye kugufatisha ukuboko kwayo kw'iburyo, iguhagurutse hanyuma utabara. Haleluya. Ubu umuntu bw'abantu bw'urangira ngo barabona iyo tugiye kubabaza, hariho abantu b'abaprotokole bagenda kwicarika abantu. Iyo uri umuntu wayibyoreho uzobona kugira ngo wowe cahariya. Haleluya. Kandi nta muprotokole akuca imbere bakwerekeze bakubwira ngo wowe cahariya. Haleluya. Ariko ikizokubwira ko umaze kuba umuntu ni uko urubanza rwose uzojamwo uzobona abantu bakabikora utanga ubwenge n'uburengane, bagaca bakujana ku ntebe nziza y'icyubahiro. Haleluya. Imana rero igiye kugufatisha ukuboko kwayo kw'iburyo, hanyuma ikuduze uba umuntu ubana, uzoba ushika ahantu kugira kikarimya kuba. Haleluya.
ishimwe. Ushobora rero kuba uri hano wakoze ubwoba bw'inzu uri kuracamo n'ubuzima ubayemo, ariko Imana dukorera kubitanende gukirwa kuko ubwenge bwayo bugasarambuka, igiye kukuduza kugushire hejuru kandi kugushire hejuru cyane aho abantu bashobora kukubona. Imana yacu ni ishimwe. Haleluya. Tuhaguruke twese. Yagaragaza bakakuzanira kwiteza uhoraho. Niba uri hano witeze uhoraho, uca uduza ibiganza byawe uti Imana ndi hano kandi ndakwiteze, niteze kugira neza kwawe, niteze ububasha bwawe. Si uko ndamusaba gushira amaboko hejuru kuko uri umunyabyaha, oya, niba ufise ibyaha atari bivyerekeye Imana ibikureho, ariko icyanzanye hano bose kugira ngo umenye Imana ifise ubwenge budaserangurika, igiye kuguhezanya ikamufatisha ukuboko kwayo kw'iburyo ikamushyira hejuru, kandi ikamushyira hejuru cyane kugira ngo abantu bakuraba barangamitse, bakurabe n'abakurabe umuntu ari hejuru. Niba rero usize uca ushyira ukuboko kwawe hejuru, tugiye gusenga. Ingomezi zayo ntiziserangurika. Icyo kintu wasengeye kuronka inyishu ni uyu munsi nyine wo kuronka inyishu, kuko n'Imana ikora mu gihe cyayo kandi igakora hageze, kuko ubwenge bwayo budaserangurika kandi ibyo igomba ibyikora. Ntutinye rero, ntutugumire, ntiwibaze ko Imana itahari. Irakumva, iravuga ngo nzogukomeza, ndagushyire hejuru, ndakurutisha ayandi mahanga. Abakukengereye bazoza kugusaba ijambo bakubwira ngo uno munsi nta mwanya mbese nakiriye benshi, kuko ari Imana igiye kubikora. Ubyizere mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga, nta mwanya dufise muremure kuko kuri hari ibindi bikorwa, ariko abiteze uhoraho bazokaba biyubura mu ngomezi nshasha. Nawe biyubure mu ngomezi nshasha mu izina rya Yesu. Intege nke, gutsindwa no kunanirwa biguhunge mu izina rya Yesu. Ugara amaso yawe gusenga Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushima ko umwungere mwiza. Yakobo yarihebuye aravuga ngo Mana, inzira zanje nturiko urazibona, ibyo ndiko ndacamo nturiko urabibona. None Mana, n'abantu bari hano harimo abantu bavuga ngo Mana warandebye, inzira zanje nturiko urazibona, ibingoye nturiko urabibona. None Mana, wowe ufise ubwenge budaserangurika, wowe ingomeza abatwiteze, ndakwinginze umanuke mu bubasha no mu bushobozi bwawe, ugirire neza abantu badugisha amaboko, bifuza kubashira hejuru, ukabarutisha ayandi mahanga mu izina rya Yesu Kristo. Heza ku bwoko bwawe, ubagirire neza abari muri iyi ngoro bakwiteze. Mwami n'ubiyereke ikiganza cyawe cyiza cy'umugisha kibane nabo muri byose. Urakoze. Ndagushima kuri Imana idahinduka, ndagushima kuri Imana y'ububasha, ndagushima kuri Imana igira neza. N'uwo wakoze ibyaha n'ibicumuro, amaraso yawe nabyeze kandi abitunganye, amuhoreje imbere y'inyonga zawe. Hanyuma dufite ikiganza afise ibyo akeneye kuri wewe. Mana ntubimuhe, Mana ntubere inyishu, Mana ntubwiyereke. Mana n'abari hano bagenderukiwe, bacitse intege, Mana n'uwongere inkomezi, ubare kugurukisha amababa y'umukuma, ubare kunesha ibigeragezo, ubare kugenda mu mikorere yabera mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mugoroba utubere umugoroba w'itangaza, utubere umugoroba wo kugirirwa neza nawe. Umuntu wese ari hano abona ubwiza bwawe, abona ukugira neza kwawe, abona intsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuba umwizigirwa, turagushimiye kubikoze, turagushimiye ndetse kukoze birenze gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo wacu.